Nikaze kandi we mukunzi butunzi mugenzi utari ngezi kuri Daily TV Show turagarutse kandi hamwe na edition gusoma. Tugira ko kubera ko umwanya skirenga kandi dukeneye ibintu binyaruka. Segihembe twagarutse kuri screen zacu murabona Segihembe twarigeze gukorana ku bijanye na edition gusoma. Uno munsi turi muri gusoma somene. Ku bantu dutahura gusoma gusa gusoma somene bisigura iki? Urakoze cyane banze ndamutse abariko barakurikirana Daily TV Show. Ndabibutsa ko kugira subscribe atacu bibatwara kandi biteza imbere umwana wo mu Burundi. Iyo tuvuze indwi gusoma ni indwi yatunganijwe n'indamura bitabo gusoma. Tuvuze indamura bitabo abakurikiranye ivyacura ijambo indamura bitabo ce sont les éditions gusoma rero twarateguye canke twaratunganije iyi ndwi twise gusoma dufise ihangiro ryo guha akaryo abantu kumenya ibijanye n'ivyo dusanzwe dukora. Ivyo navyo n'ubwanditsi canke gutyorora inyandiko kugira zivemwo igitabo, kudandaza ibitabo, kuba ikiraro gishikana abasomyi ahari abanditsi. Ni muri urwo rutonde rero twatanguye iyi ndwi gusoma. Twabahamagaye nk'abanditsi bamenyesha makuru bo mu ngeri zitandukanye, abo ku ma TV en ligne, abo ma radio, ma televiziyo, kugira kumbure bashobore kuronka akanya ko gushikiriza ababakurikirana ivyo dukora n'igituma iyi ndwi yabaye. Mvuga nti yabaye kugira kumbure ishobore guhuza umusomyi n'umwanditsi bahuriye ku gitabo. Okay, uvuze ngo guhuza umusomyi n'umwanditsi bahuriye ku gitabo. Abantu benshi baridoga cyane ko mu Burundi badasoma kandi abantu bose bandika iyo bakoze ibintu mvabwenge bashaka ico babikuramo kubera barabishiramwe uburyo. Uravye ingene abarundi basoma bivanye n'amashuri yaho twaciye warasanga narashoboye guheza secondaire ntaciye muri bibliothèque ndabe igitabo nzosome kandi naraheze amashuri. Uravye rugira abarundi bariko bo gusoma ubona uyu musomye mugira muhuze n'umwanditsi umwanditsi azobikura mu mu Kirundi bavuga ngo ibishobisho bihonya ubusho. Ibishobisho bihonya ubusho akenshi ari byo tuvuga tujanye n'amarangamutima kuko kumbure tutaza abantu batanu basoma tuvuga ngo abarundi ntibasoma. Ico conyene nagira mvuge ko atari ico, hariho abarundi basoma akaba n'abarundi badasoma. Uyu munsi rero turiko turavuga abo duhuza nabo bamaze gutahura agaciro ko gusoma canke agaciro k'igitabo, tuhimiriza nabo bandi batabizi ngo tubereke vy'ukuri igitabo ni iki. Igitabo ni ingaburo igaburirwa ubwonko. Ubwonko rero iyo ufise ibitari bike mu bwonko ushobora kwiyumvira vyinshi, mw'ivyo vyinshi wiyumviriye rero ugashobora gutorera inyishu ibibazo bitari bike biba byari bikeneye gukemurwa mu kibano. Ni mw'iryo hangiro tuvuga tuti abantu barumva ngo igitabo bakagira bati mbega igitabo ni iki. Igitabo nugo rutonde rw'ivyanditswe biri ku rwego mpuzamahanga, kuko muzi rwego mpuzamakungu nuko igitabo kiba gifise inomero canke ikirango mpuzamahanga c'igitabo. Ivyo navyo bidashobora gukunda utagiye mu ndamura bitabo yabigenewe kugira ishobore kuguha ico kirango mpuzamahanga cemeza ko ico gitabo caciye mu minwe y'abanditsi babigize umwuga ngo bakinonosore canke bagityorore kize gusohoka gishikira umusomyi gifise ibisabwa kugira igitabo kibe igitabo. Ivyo navyo rero nivyo uyu munsi twavuze tuti mwiyindwi twugurure imiryango ku bantu bose, kuko guhera no munsi kuwa mbere gushika kuwa gatanu abarundi bose n'abanyamahanga ba mu Burundi bazobara akaryo keza ko bashobora kuza mu ndamura bitabo gusoma bakagura ibitabo bizoba bihari canke bakadandaza ibitabo. Nico gituma n'ubu duhamagarira rero abanditsi bose canke abantu bafite ibitabo bashobora kudandaza kuza kugira bashobore kudandaza ibitabo vyabo. N'abashaka kugura ibitabo bashobore gushika barabe ko bashobora kumbure kugura ibitabo vyabo. Bityo rero yaba ubuguze n'uwaje kudandaza kibe ikintu gituma baza guhurira ahantu hamwe, baza guhura baganira ku gitabo, kuko umuntu azoba yaje kugura igitabo azoronka n'akaryo ko kumenya ibitari bike vyanditswe muri ico gitabo cy'uwo mwanditsi azoba hari. Ivyo rero ni kimwe mu bikorwa nyezina bizokorwa, tutibagiye nko gusohora igitabo cira 11 tuzosohora ejo kuko mu myaka ibiri heze dukora tudaruhuka tumaze gusohora ibitabo 10. Ejo rero igitabo c'11 kizosohoka cyitwa Alain Pascal Niyonzima kuri Centre Kitire izuba. Nibaza ko kumbure n'abandi boza bihuranye n'isabukuru yiwe. Igitabo gifite ico gitangaje ko canke gitandukanye ko n'ibintu ko canditswe mu ndimi zitatu. Izo ndimi zitatu rero Gifaransa, Icongereza n'Ikirundi, bikaba ari igitabo nuvuga kizoza kwerekana ubuzima bw'umuntu mu ngeri zitandukanye, kuko
ni inkuru zifatiye ku buzima umuntu agenda arabamwo ivyo umuntu agenda arabamwo bityo rero nakajyo ko guhuza abo bantu nk'ubu urumva umuntu azojaho hari umuntu azoba yaje gushikira Alain Pascal kumbure nk'abo biganye n'undi azoba yaje kubera igitabo n'abandi bazohavaho bamenye vy'ukuri agaciro k'igitabo kubera bizoba biriko bihagirwa tutibagiye rero n'urubanza nyezina ruzoba kuwa 2023 ndamukiza umunsi mpuzamakungu wahariwe igitabo n'ubwanditsi canke n'ivyo by'agateka k'ubuhinga mvabwenge twomera nk'abasubira inyuma kubera ko umuntu kugira ashike kuraritaza abantu no munsi tunguka abantu bashasha abantu batahura iki tuvuze edition yo gusoma ije gushigikira ikineza na neza uwovuga indamura bitabo gusoma ikintu cyambere umuntu yotahura nuko ari shirahamwe risanzwe rikorera amafaranga wanashaka mugabo ryaje kugira rize korohereza abantu bafite indoto zo kwandika ibitabo indoto zive mu mutwe zije mu ngiro wahora yiyumvira igitabo ashobora kugishira mu mpapuro gigiye mu mpapuro rero tukaca tugufasha no kugira gishikira abasomyi numva indamura bitabo gusoma tuhari nk'ikiraro gihuza umusomyi n'umwanditsi nkuko nari nabivuze gihuza umusomyi n'umwanditsi mu buryo butandukanye hari umuntu akeneye gusoma igitabo mugatabona aho yogikura n'umuntu akeneye kwandika igitabo atabona uko yogisora n'uwo gisohora ntabona uko coshikira abasomyi ivyo byose nivyo biri kuri urwo rugero kuko uretse nibi tuvuga by'ibitabo bishobora kuboneka turafasha n'abantu kubishira kumbure ku buryo bwa none ubwizanya bwonko bugezweho inyiza mo digitalisation kuba takurikiranye isekeza cyo jambo ukamenya ati uyu muntu arashobora kuronka igitabo ciwe kuri Amazon ashobora kudandaza igitabo ciwe kuri Kindle abifashijemo n'indamura bitabo gusoma nivyo muri rusangi dukora ivyo navyo rero kikaba kimwe mu bikorwa twishimira kuko niba uno munsi tumaze gufata umwana w'imyaka 16 tukamuhuza n'umusomyi akuze twarabonye umukuru w'igihugu ariko arakeza umwana w'imyaka 16 yasohora igitabo ngaha mu ndamura bitabo gusoma amushimira agura igitabo ko yabaye intwaro uyu mwana ni uruhara rudasanzwe natwe twagize twishimira wanashaka kubona hariho umwana akiri muto twafashe gushira ku ndoto akiri muto mu gihe hariho n'abantu no munsi bakuze mugabo ushobora gusanga ivyumviro nk'ivyo bataravyumvira yego turumva ko ari ibintu bihambaye guhuza umwana muto y'imyaka 16 no gushobora kwandika igitabo hanyuma umukuru w'igihugu agashobora no kubishira ku mbuga ziwe umwana kuba yarahuye n'umukuru w'igihugu mwigandika kwagiwe y'igitabo yungutse iki hama edition gusoma nyuma yo kubona ko ivyo mwakoze n'umukuru w'igihugu yabibonye akabishira ku mugaragaro mwenanyu ico mungutse niki gushika kuri uno mwanya urakoze cyane tije nibaza ko twebwe ibi bikorwa dukora ahanini naho tuvuga ko ari isosiyete ikorera amafaranga harimo igikorwa novuga ko gisa nivuga butumwa gisa no kwitangira abandi nta muntu numwe yovuga ko ataco yungutse ashoboye gukora igikorwa gishimwa na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu iyo umukuru w'igihugu agushimiye ku munsi mukuru uzwi ntihenze bari ku munsi mukuru w'abakozi araronka agashimwe mu bandi bakozi bakoze neza atari ku munsi mukuru w'abakozi no munsi officiel uzwi sinibuka neza ko ari umunsi mukuru w'abakozi nuko ari umunsi wo kwikukira ariko umwana araronka agashimwe imbere y'abantu araronka ibahasha ryo kumutera intege ku gikorwa yakoze kuko abaye umwanditsi akiri muto akoze ibikorwa byananiye abantu bakuze ni ikintu gikomeye kuko twebwe hari ubutumwa tuba dutanze ko atakintu kimwe kidashoboka ugifatiye umwanya niba byarakunze ko dushobora gufasha umwana akiri muto agashika ku ndoto agashobora kwandika igitabo gikorwa kiboneka ko ari gikorwa menga kiraremereye cyane wumva umuntu akuze wewe byo mera gute hari ubutumwa rero umwana aba yatanze akavuga ati ibiko byakunze kuyu mwana twese nivyo nama tuvuga tuti umuntu akuze we yarakwiye guca yiga none ibintu byashoboye n'ujya mwana ni jewe byananiye ntakaroro kumva ko karakantu kananiye umva twebwe rero ikintu cyambere twungutse no kubona umuntu twafashije atatamvye yirorera icyo ni ikintu cyambere umuntu ashobora gushima akavuga ati ko byagenze uko uyu muntu hari umuntu ashobora kuvuga ngo igitabo none gisohora n'abandi bazogisoma ariko natwe turashima tubonye ko igikorwa twahagarariye kuva mu ntango gushika mu mpera gishobora kuva ngaha muri edition gusoma kikagenda kigashika mu barundi gushika aho gishika kwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu natwe urumva nishimwe tuvuga tuti arashobora nawe gutahura ko kumbure indamura bitabo gusoma iri kirakora kandi rero nahajya ikindi twungutse iyo umukuru w'igihugu avuze mwijambo ry'uwo officiel ko hari igikorwa mwakoze gikwiye guhabwa agashimwe namwe aho muri hariho na publicité bujya babagiriye hari abantu bashobora kubatahura kumbure bakabitura kubera bumvise ko ushobora gukora ibikorwa bigashimwa yego muri sange ni ivyo ariko ikintu naco
gikomeye cyane nuko nujya mwana tuba turonse umu ambassadeur tuba turonse umuserukizi azomara umwanya munini avuga indamura bitabo gusoma azomara umwanya munini ashobora gushikiriza ivyiyumviro vyumvizwa na benshi azomara umwanya munini ashobora gutahuza abandi agaciro nikumbure k'igitabo haba kugisoma haba kucandika muri rusange n'ivyo ego none uravye edition gusoma irahava ikahungukira iki kubera ko twavuzwe mu kwandika igitabo bisaba amafaranga ama impression ibiki vyose edition gusoma iraheze igafasha umuntu aje kwandika ata kingorongoro cacu mafise ataburyo afise mwe mu bikora gute kugira canke challenge ku bitabo 10 umaze gusohora mwoshinga ira nk'intahe ku bantu bafise icifuzo cyo kwandika ivyo navyo rero urumva ico inyungu bariyo ikibazo naco warumbajije ngo ni gute twunguka twebwe nabivuze ko rimwe na rimwe usanga ko bari mu kwitangira abandi indamura bitabo zose zisanzwe zikora mu buryo bubiri hariho uburyo bwo kwandika ari we urishe umwanditsi kubera icyumvira azanye mugashobora kugifata icyumviro mukagikuza kugira kivemo igitabo mwe mukamuriha kubera munzi ko icyo cyumviro kizoza gufasha ikibano icyo kiyumviro kumure kizogugwa cyane ibitabo bizogugwa hama mukavugana rero kubice ashobora kuzoronka kubera wewe yakoresheje mwakoresheje igitabo ciwe arico mwadandaje mwakoresheje icyumviro yazanye mwashize mu ngiro icyumviro ciwe mukamuriha ni n'ubu buryo rero bundi aho umuntu ari waza kuturiha atwitura tubwira ati genda afite icyumviro mumfashe iki cyumviro kugishira mu nyandiko izo nyandiko nazo mumfashe kuzishira ku mpapuro turonka igitabo iki gitabo naco mumfashe kukidandaza gishikira abasomyi nabo bashobore gusoma ubwa mbere bunguke ko hari ubutumwa baronse buciye mu byo nateguye ubwa kabiri naho bunguke ko hariho n'ikindi kintu bashize mu mutwe bityo rero muri rusange n'ivyo dukora inyungu iza mu nzira zitandukanye ubwa mbere iyo turonse abantu benshi basoma ibitabo twebwe twanditse inyungu muri rusange kuko uyu mwuga w'ubwanditsi uri kuratera imbere na cyane cyane ko ari ryo hangiro nico gituma rero n'indwi gusoma twayishizeho ihangiro nyamukuru ari uko duteza imbere ibi bikorwa by'ubwanditsi ibi bikorwa vy'igitabo abantu batahure vy'ukuri igitabo cyo batahure n'ukuntu bashobora gusoma canke bashobora kwandika igitabo batahure n'ukuntu rero bashobora gufata umwanya bagafatira umwanya igitabo na cyane cyane ko ingaburo igaburira ubwonko wiyumviriye neza rero agakora ivyiza ukoze ivyiza rero agakiza ikibano tugushimire ku kanya uduhaye no kudushobora gusigurira kubwira abantu ko bashobora kuza kwandika ibitabo bakabikuramo umusaruro w'amafaranga no gutera ivyiyumviro mu gufasha kubaka ikibano twibaze ko umunsi tuzobakenera kugira mushinga intahe kubimaze gusohoka tuzobaronka bakoze cyane ego urakoze cyane reka nanje ndabashimire shimire bakurikiranye kino kiyago kuri the Lil TV show nizera ko bamaze kugira subscribe navyo nyene birakenewe kugira ejo nimaza muri lancement y'icyo gitabo ca Alain Pascal Niyonzima ntibazotangwe kubona kumbure ivyo ko bigenda igitabo ca soho nanje nizeye ko igihe cyose muzonkenerera ntazigira ndabagabira kuko umugabo n'ugaba sugaba